byaragaragaye ko igihe bavuze ngo habaye variant ko abari bari vaccinishije basinzikaye cyane, abongeye kugwara bari vaccinishije barasinzikaye cyane. Twaremeye kwakira izi vaccin zimaze kwemererwa, ariko abahinga bacu, abaganga bacu bazoguma bakurikirana abenegihugu bazofata izi vaccin. Kuri izi vaccin dufise rero nta contre-indication ihari sauf les moins de 18 ans. Izi vaccin zitangwa ku bafise imyaka iri munsi ya 18. Bisigaye umuntu aje kwiteza baramubaza amagara yiwe ingene ameze, bakamubaza ko atobaheruka kugwara COVID-19, muri ico gihe baca babanza bakabangira bakazoyimuha mu nyuma.